tugiye mu iterambere ry'abene gihugu. Iyo terambere ry'abene gihugu kizire kikazirizwa ko riba politike. Banya kubaho mujeri wa madepartement mwirinde gutanga inyishu za politike. Wewe uri umuhinga kora akazi k'ubuhinga, ibyansi uvuge ko byanse, mugabo ntuvuge ngo tuzobirabe ejo atana kimushoboye. Dutanga inyishu z'ubuhinga. Ku mutumba uyu nta mazi ahari, tureke kuvuga ngo ivyigwa vyarabaye ngo amazi eka bakubajije amazi ariho ku mutumba uyu, vuga uti ntayariho. Kandi niba tayamirije kuza uvuga uti ntayimirije kuza mu gihe hatoba utundi twigoro. Apana kuvuga ngo tuzoraba mu minsi iza ngo kwa amazi yoboneka. Eka uzora mu minsi iza urafite ivyigwa, urafite uri karayakwega. Apana kwizeza bene gihugu ivyo tudashoboye. Tumenye ko baciye ubwenge uno munsi barabona nabo. Niruze tubafata nka bamwe bahijya Yesu. Eka ubu barabibona. Arakubaza ikibazo ukibaza ngo nta nyisha afise, kumba arayifisha. Weje aje ko kwishura akavuga ati ujya muntu naho yize yagumye ari kijuju. Muri politike hari amajambo akunda kugaruka kenshi. Amwe muri aya ni mwihangane ejo ni heza. Aya majambo ntuzayasanga muri politike gusa, uzona yasanga no mu madini y'ububeshi, aho bigisha kwizera kurindirira umunezero mu mubabaro, uwizeye ko ejo bizogenda neza. Ariko kenshi siko bigenda. Ejo buraca, hirya y'ejo hakagera, imyaka igahera, hamwe ejo heza wemere gutarahabona, ukazorinda uva ku isi. Muri aya madini ho banakwizeza ko niyo wopfa utarabona heza wemerewe uzohasanga mu ijuru. Aya n'amajambo aremesha umutima, atuma ubwonko bwawe butekana mu kwibesha ku kibazo kiza guhera mu kanya, maze bugategeka umubiri kwihanganira ububabare bw'ako kanya mu kwitegurira umunezero kenshi utigera ushika. Amajambo ndira ko buce yashikirije abajejwe gutunganyiriza bene gihugu nasanzwe na gato. Afise ico no kwita dimension spirituelle, aho yibukije abanyepolitike bakoresha icizere kigaragara mu kunyegeza ukuri kw'ibitagenda neza. Arabakebura ati niba hari ingorane kanaka yivuge, hanyuma ukora ibishoboka vyose kugira uyikemure. Reka guhenda abantu ko ejo bizogenda neza kandi uzi neza ko atakintu uri kurakora. Mu nyigisho za filozofiya kera yo mu Bugiriki hari umugani wa Pandore, mu kinyamazuru bita Mythe de Pandore. Ni umugani muremure ugaruka ku gihana Imana y'Abagiriki yitwa Zeus yahaye abantu b'ico gihe. Imana yaremye umugore mwiza cyane, umugore ateye neza, afise byose umugabo wese yo kwipfuza. Yamurungikiye umugabo yitwa Epimete. Uyu mugabo Imana yarizi neza ko atari bwihanganira ubwiza bw'uwo mugore, ubwiza bwari buhebuje. Niko byagenze, Epimete amaze kubona Pandore byaranse ko yihangana aramurongora. Imana mu kurungika Pandore yamurungikanya agasanduku gatoya, agasanduku bita boîte de Pandore. Ariko Imana iramwihaniza ati niwagera kwa Epimete ntuze guhirahira ngo ugurura aka gasanduku. Ariko Imana yarizi neza ko uyu mugore Pandore ataza kwihangana ngo yumvire Imana reke kugurura aka gasanduku. Nico kintu gikomeye Imana yashize mu mugore, yamushizemwe amakenga, ico no kwitara curiosity. Pandore rero amaze kurongorwa na Epimete, mwijoro baryamye byaramunaniye gusinzira. Yakomeje kwibaza ikintu kiri muri ka gasanduku. Ntavyutse ati jewe reka ndabe ikintu kirimwo. Yarakuguruye, kumbi Imana yari yashizemo ibibi byose. Kumbi Imana yari yashizemo ibibi byose tubona ngaha ku isi: ingwara, inzara, ubusaza, ishavu, ugwanko, uguhemukiranira. Bya bibi byose byavuye muri ka gasanduku bisabagira mu bantu. Wa mugore Pandore yaragize ubwoba, aca yugara ka gasanduku n'ingoga, hasigaye ikibi kimwe gusa. Iki kibi abagira iki bacise herpes.
abafaransa bacita espoir, abongereza bacita hope, abarundi natwe tucita kwizera. Imana yabikoze izi neza ko Pandora aza kugurura kagasandugu maze akaza kukugara hasigaye mu kwizera gusa. Ariko rero uku kwizera kutagira ibikorwa no kwizera gupfuye no kwizera kugaragara. Uko niko kwizera kenshi abanyepolitike n'abanyamadini y'ibinyoma bigisha mu guhisha ukuri ku bintu ko biba biteye. Niba ujejwe amazi mu karere kanaka hanyuma amazi akamara indwi zibiri atanima rikorotse, reka kwizeza abantu kweje amazi azoboneka mu gihe atana kimwe uri kurakora. Ibi nivyo ndera ko buca yibukije abajejwe gutunganiriza bene gihugu abakebura gutabagumiza muri kwa kwizera kugaragara. Na kare nta gihugu na kimwe cigize cubakwa no kwizera. Ibihugu byose biteye imbere byageze ku ntambwe biriko kubera ibikorwa, ntivyageze kuri intambwe kubera ukwizera. Ntibahumirije ngo reka dusinzire hanyuma twizere hanyuma bikangura basanga bateye imbere. Uyu munsi zindabarambira, reka ndabasezere kandi wakoze kongera kubana nanje no munsi. Fyonda like na subscribe, video isangize n'abandi hanyuma tuze dusubire mu yindi video.